Icyo nkunze kubwira ugwaruka ego nuko ikintu ca mbere c'ingenzi imbonakazoza dufise 2040 2060 meme hariho abamaze kuyinjiramwo ubu 2026 ego hama 2040 turayumva kandi tuzoyisanga ihari Ihari. 2040 iriho iraturindiye Iriho. ariko abazoyishikamwo bahinduriwe amateka Ego. n'abatangura gukora ubu uno musi bisigura 2040 2060 meme na 2027 2030 wowe urashobora kwisanga washitse muri 2040 Ego. ukaba ukiri muri 2030 rero icyo nobwira abajene canke uwo ari we wese ko nk'ibintu je nkora simpaka ngo abajene gusa nuko nobahimiriza Ego. gukorana n'isi gukorana n'aho isi igeze uko Ego, novuga ego. kandi ugakora ikintu wumva yuko utahari uma winjiza amafaranga. mwese mudukurikirana kuri Dunda Entertainment turabaramukije mwese uno musi turafise umushitsi mwaramutse neza Kake. ubu mushitsi rero ahubwo niwe yatwakiriye twakire Yakaribu. Ego. Nisanze. ego mwotubwira izina ryanyu ga boss Krebo Izodukiza. Niyo Kreb- mazina yiwanje. Krebo Izodukiza kandi ni top 1 kubera iki bavuga yuko uri top 1 Burundi Top 1 Burundi. Si bose bari impamagara ariko abarinzi ko ni inzira yuko araba Expedia canke abantu binjiye muri company ya Expaging. ego turumva company Expaging International mwadusigurira mu majambo makeya icari cyo Ya nta kibazo Expaging umva ko hari n'ijambo mu Ifaransa bavuga ngo ni X mu Ifaransa ni X hama paging urumva ko ari page ego ya hama internationale ni kujya nyine tubizi internationale cyangwa global ya rero iyo Expaging ni application ni application kandi iyo application ni nziza cyane nkuko mbwiye ko noyibasigurira ni application ikongera ikaba irimwo n'ibindi vya bicevo marketing novuga produit produit hama akaba harimwo n'ikintu ca systeme canke uburyo bwo kwiteza imbere finance imwe bita multilevel MLM ya bicevo marketing muri iki gihe kandi ikabikorera kuri rezo ya uyifise mpora numva bagira ID yego akamaro ko kugira ID kameze gute akamaro ko kugira ID muri Expaging mu yandi majambo ufise ID tubyita nko mu gisirikare ego mu gisirikare ufise ID ufise nimero yiwawe matricule ego meme no kwishure hariho ukuntu batwicarika kuma alphabet umva ufise wewe nimero runaka rero muri Expaging nayo nkuko uvuze bayita ID ubwo uba uri umu actionnaire si bose bari muri Expaging cyangwa bakoresha Expaging ari aba actionnaire sauf umuntu afise iyo ID tugaruke rero ku mu actionnaire wa Expaging International wo dusigurira kuva ku ntango kuko kuba mu actionnaire mu kintu
abantu bateye imbere ba Elon Musk canke ba Alibaba canke n'abandi usanga bafise imigabane itandukanye. Tugende rero kuvyerekeranye na actionnel muri Xpaging bimeze gute? nko kwitwa umunywanyi canke kugura action. Kugura action muri Xpaging biroroshe cane. Kandi action ziri ku mafaranga novuga make. Kandi ikindi naco bitandukanye n'izo zindi wavuze zabatya ba Elon Musk, za X, za TikTok, za YouTube n'izindi. Zijya wibuke ubaye umu actionnaire nta kindi. Kera igihe bariko barondera aba actionnaire mwizo app barariha amafaranga hamukarindira bari igitigiri c'aba users aba utilisateur bamaze kuba igitigiri runaka bakaheza bakabaha izo dividend ariko nta kindi kintu wewe wararindira ariko muri Xpaging hoho ikintu ca mbere nyamukuru nuko amafaranga urishe amafaranga urishe comme action kugura nk'umutahe ntabapfuye ubusa gute. Ikintu ca mbere nuko iyo ubaye mu actionnaire hariho quelques produits baco baguha kugira ngo ushishikare kuguma wisanasana mu mubiri kugira amagara meza hama ushishikare no kuba uri umu actionnaire aho iyo application niyatangura kuriha amadividend umunsi ku munsi rero zoba uronka amafaranga canke inyungu. Nkuko rero warubimbaje ati ibintu vy'imitahe kugira ubu mu actionnaire umutahe umwe benshi bakunda kugura umutahe umwe abandi imitahe 5 abandi imitahe 10 nta limite. Oya nta limite mugabo urumva ntushobora kuja munsi y'umutahe umwe. Kandi ushobora kugura imitahe 2 canke 3 uragura umutahe umwe canke uri muri level ya imitahe 5 ukagura 5 canke ukagura imitahe 10 icyarimwe. Urashobora kugura rero do plus 10 20 25 15 yabiyakunda. Imitahe iri ubwoko bungahe muri Xpaging International? Ya imitahe n'ubwoko butatu. Nkuko nabivuze navuze ko hari umutahe umwe imitahe 5 imitahe 10. Nk'amazina hariyo bita professionnel, hariyo bita executive professionnel, hariyo bita maître canke master. Ico gihe urumva yuko ubituye aza mukamwigisha ingene ashobora gufata umutahe umwe muri iyo bivanye n'uburyo afise cyane gose uko iyo umuntu atwituye tuca tumubwira n'uburyo buri mutahe umwe bisaba. Rero twumvise yuko bitandukanye n'ibindi bisigura yuko winjiye bivanye n'uburyo uba winjijemwo ukaba mu actionnaire mwatubwiye yuko baca baguhana na produit. Urumva ntubuhombye nkuko bavuze yuko abandi ushizemo mahera biba ari byo nyene uburindiriye inyungu mugabo nawe uburindiriye inyungu kandi babanje no kuguha kugira wisanasane ku magara yawe. Ni kugira ngo nuvuge ngo urumva ngo ndafise action ngo ahantu hama uburi kuricwa na za diabete wicwe n'amahaha amafigo makanser kandi uri ahantu washize ufise umutahe wasize umutahe cyangwa imitahe kandi bafise ibintu bishobora kugufasha ukaburabaho kugira ngo uzogire kazoza keza ntuzopfe n'ingoga utabiri. Ikindi naco n'amafaranga iyo daily income ayo nyungu yo ku munsi ntuzoza urayirya canke ngo igushikire wamaze kwiranda kubw'ingwara. Tugaruke kuvyerekeranye na bonuses z'abantu batanze amakuru kubera ubu ni communication urabizi. Amakuru mu nzira yihe? Nk'ubu wewe uratanze amakuru ya Xpaging. Iyo haje umuntu
akakuzanira umukiriya muramushimira? Okay, reka ndabivuge uko bivanye, si ndiko ndatora ikibazo mbajije, ariko nizera ko isi ahigeze, kwinosi aho isi igeze, nigeze yuko twovuga ngo wogenda ko bijya byo kudandaza ivyema, ndaranguye ivyema, hama ndabidandaje, hama ndarosa inyungu, ibyo ni byiza cyane, ariko aho novuga isi iri kwiragukira, iri kwiragukira muri multi-level marketing cyangwa muri referral, gutumira, benshi nibo bakunze kuvuga gutanga inkuru mu yandi majambo. Rero iyo muri expansion uri umunyamutahe, bwa mbere uri ufise ID, uri umunyamutahe, ufise mu action, hama ukazana undi muntu kamusigurira neza ibya expansion ukuntu bimeze, action ukuntu zimeze byose, ego hariho bonus unashobora kuronka. Izo bonus sinke, hariho nka bonus bita referral, canke bonus da bon sinzi ukuntu noyita, ni referral gutumira mu yandi majambo. Hama iyo ni bonus ya mbere, hakaba hariho na bonus novuga matching bonus, hamwe zose zifite ama pourcentage, hakaba hariho na bonus bita bonus do iyo matching niyo bita bonus do development, hakaba harimo na bonus ya gatatu bita bonus do fidelité, hama hakaba harimo bonus do rank. Bonus do rank rero abantu benshi bakunda kubyitiranya, bagaca bavuga ngo harimo ibintu by'amagrade, ariko bonus do rank n'urugenzo umuntu abageze ko mu yandi majambo. Yes, iriho, birahari cyane gose kuvyerekeranye na expansion. Bigenda gute iyo utumiye umuntu acayigishwa nabandi? Wiwi icambere na mbere isigeze kure, sigeze kure, hariho n'abaronka ama info bayakuye ku izi mbuga ukana bumenyi za YouTube, Facebook, TikTok, bivaye nuko hariho ama TV amwe akunze kutubaza ibibazo bitandukanye. Rero abantu bari ku izo mbuga bakaza baramenya byinshi, rero bakaba bakeneye bakaza barumva info muga bakaba bakeneye ibintu byinshi. Rero wiwi hariho aba formateur, abigisha basanzwe bigisha umunsi ku munsi, sauf dimanche barigisha ibyerekeranye na expansion, barigisha ibyerekeranye ubwa mbere nibyo by'amagisho, kuko si benshi babitahura. Si benshi babitahura, na cyane cyane hano iwacu mu gihugu ciza cy'i Burundi ndetse no muri Afrika, ibintu byo kugura imitahe mu ma application sikirenga, ntibarabitahura. Ico gihe iyo umuntu abakeneye, muratubwiye yuko ashobora kuronka abigisha. Dushatse kumenya nko muri leta canke mu ishyirahamwe kanaka, urabona iyo umuntu apfuye, abafise nimero matricule, urashobora kubiraga umwana canke uyundi muntu, nabyo birapfa bigahera, canke urabisigara n'undi muntu akabibandanya? Merci beaucoup. Meme sino gupfa gusa, igihe ugize ikibazo icyo cyose, ni byiza yuko dufatira umupapa uri umumama canke uwo ari we wese, abafise abo bapfukana cyane umuryango. Rero ni byiza yuko babwira ati ndi mwirishira hamwe runaka na expansion, barikorera hanaha ukavuga, hama bikunze no muri formation bakaza, turakunze kugira formation, turakunze gukora ama evenement muri market ukamenyana. Rero iyo ugize ikibazo runaka ukava mu mubiri cyangwa ikindi kibazo, nta kibazo, amafaranga yiwawe nuko famille yawe uba warayihaye, ufise iyo ID yawe igirana na modo pass. Modo pass rero
naho modo passe novuga yuko uba uwo muntu aje atayifise ni byiza yuko muri make muri famille ubabwira ati hari akantu ufise yo hariya rero biroroshe kubiraga abana kuko hariho n'abaza bakagura ama action zimwe akazigura ku giti ciwe izindi ku bana izindi kumujya kuri madame canke umugore akagurira umugabo urumva yuko urumva ko ari ibintu byiza gusumba kuko impamvu nciye ntahura ko ari byiza nuko iyo upfuye bitagenda uko nk'ahandi handi ku buzi upfuye biba bihetse umuryango wimosha ikintu baguhangirane sinzi barabaye ko baterera isanduku canke ngira muri NSS baba barakuziganirije ariko ahandi bonisi nk'ubu warubatse system waratumiye abandi nabo bagatumira abandi nabo bagatumira abandi no kuvuga ukomeza umacinga nta ngorane naho papa wawe yarapfuye yaragiye yagutanguriye ego kumuronka amafaranga mwene majambo ni isi igeze isi aho igeze simpaka ngo tumekinga amafaranga aruko twarushe twabize icuya ni ukubaka umuhora kubaka rezo iyo umaze kubaka rezo rero biragufasha ego muri rusange usanzwe ukora expaging gusa canke hariho n'ibindi bintu wowe ukora kuri réseau online kubera nabonye yuko mufise na television yitwa BOX no kuvuga business online ni expaging gusa canke urafise izindi usanzwe ukoramwo ugatumira abantu ukazoba uforma no kuvuga uformera umuntu gukoresha rezo ni expaging gusa iri kuri rezo wigisha canke urafise n'ibindi bintu ushobora guforma umuntu akabaho yishimiye neza Okay, merci beaucoup. Nibaza yuko ico tuzokigarukaho mugabo kukubwira ati birakunda ni byinshi bivanye nuko ino expaging jewe ndayimazemwo ngoma nkwizemwo umwaka mugabo inyuma y'uwo mwaka hari ibindi narimo hari ibindi waresa kandi mbeshejeho canke byari bimbeshejeho yes urumva ikintu rero bisaba ni kuba uri umuntu ukunda kuba ujana n'ibiri update yes ibiri aya ndakunda ibintu biri update bivanye nuko ubuzima buriko buraduka Jumbura muri Afrika meme mwisi ibintu ubuzima buriko buraduka natwe ni byiza uko tudukana nabwo mu kurangiza ikiganiro cyacu raba muri screen ngaha hanyuma turabona ko ta myaka myinshi ufise nashikana ngira 30 ko ndakubona oya fata rero ikintu ufasha ugwaruka mu majambo makeya urubwire ko gohaguruka kuva ubunyena apana 2040 ico nkunze kubwira ugwaruka ego nuko ikintu ca mbere c'ingenzi imbona kazoza dufise 2040 2060 meme hariho abamaze kuyinjiramwo ubu 2026 ego hama 2040 turayumva kandi tuzoyisanga ihari 2040 iriho iraturindiye ariko abazoyishikamwo bahinduriwe amateka nabatangura gukora ubu uno musi bisigura 2040 2060 meme na 2027 2030 wowe urashobora kwisanga washitse muri 2040 ukaba ukiri muri 2030 rero ico nobwira abajene canke uwari we wese ko nk'ibintu je nkora simpaka ngo abajene gusa nuko no bahimiriza gukorana n'isi gukorana n'ahisi igeze uko novuga kandi ugakora ikintu wumva yuko utahari uguma winjiza amafaranga utahari uguma winjiza amafaranga kandi n'umuryango uzoheza kumva wisangamo cyane gose ujya ku byamwa warondeye uno munsi 2026
2040 umwana wawe nimba utazoba ukihari azovuga ati papa 2026 yarabayeho sha 2040 ego 2040 ndibaza bose bazoba bahari kubera ko bambwiye na cyane cyane ku bajene Ego, ku bajene, rero ku bajene bafite imyaka 30 25 20 n'ingahe meme kuva kuri 18 na 15 ego ni sawa bazoba bahari yemwe nta kindi twibagiwe kukubaza wumva mu mutima wawe icyo wibagiye kumbaza nizera ko ari icyo uzombaza ugarutse tugushimire mwasubira mukatubwira izina ryanyu ya Clebo Izodukiza niyo mazina yanje nk'uko wacu bivuga benshi baranyita Banker canke Kerbo canke Top One Burundi canke CEO wa Expaging i Burundi abandi benshi banzi ku izina rya Top One FX Academy. Thank you so ego much. iyi nayo tuzoza kuyikubaza ku wundi munsi Nta kibazo Top ndahari. One FX Academy Yeah. iyi nayo ni yindi tuzoza kukubaza kandi dutumirire n'ugwaruka yuko iyo izoza ivunira mu ntege bisaba kwiga icyambere Bisaba kwiga. urabona muri sosiyete y'abarundi yuko ngo 80% n'abantu batize iyo yoyo ntibokora ko kubera ari Congereza Sha ntavyo navuze ko ari icyongereza kubera arico kigezweho muri East African Community niko nobibona ariko nk'abarundi kubera twagiriwe ubuntu tukaba dufise abarundi ego bagerageza kubisigura mu kirundi urumva n'utaciye ku ishure ego mugabo azi gusoma no kwandika kameme hariho kwiga kandi azi no kudandaza hariho kwiga uhejeje kwiga hanyuma ukaca ugenda ugashira mu ngiro twebwe ibintu twiga ku ishuri biratugora gushira mu ngiro nk'ibiharuro hari ibintu twigeze kubona by'amagrafike amagrafike urazi yuko twebwe twayaca nko kumenya ntacyo turiko turakora ariko mu biharuro ushobora gusanga ariyo bakoresha mu gutuma indege bayoriyanta ahandi hantu ikamanuka imisozi nizera yuko ibyo bijya biharuro twize dufate konsinisi n'ibindi mvuge mw'ibyo nibyo benshi bakunda kuca bavuga ngo none ngo kuvaho nigiye ngo mpeje ishure ngo mu buzima bwa none nashikiyemo ngo amakotangente ngo ntayo ndabona ntayo ndagira aguma harura azama miliyoni ibihumbi ijana ibiki mugabo urumva naho nyene yataja kwishure ngo yige ibiharuro ivyo ntavyo yabazi rero bijya navyo novuga yuko hari ubundi buzima bisaba yuko tubikoresha muga rero uravye nko ngaha iwacu uca usanga ntituriko turakora indege kugira ngo tubikoreshe tumenye ati ihagurutse izohagurukira kuri triangle ya isosele canke equilaterale ariko mu bya finance naho birakora naho niho isigeze ibya finance comptabilité benshi ntibavyiga mugabo uno munsi nivyo birongoye isi wigishije umuntu ibya finance na insurance novuga ko ari assurance kuko ibi byose tugenda tuvuga ko tubisigira abana murumva ko birimo assurance cyane gose ariko ukora ubuzi bwa bundi bw'ikiyede niki muravana ko kagenda upfuye uragenda uko nyene umwana usize ntacu musigarana azigarararira mugibi urabitegura hanyuma umwana akazobisigara bikunze ukanabyigisha n'umwana nawe akagera mu kirenge c'umuvyeyi jewe n'ukuri aka kanya ndagushimiye sinumva ico twoguhemba kuri Dunda Entertainment turagusaba uzokomeze rero merci beaucoup turabashimiye cyane Imana ibandanye ibahezagira rero nimero yanyu sinzi ko muza kudukundira yuko tuyishira kuri screen nimwadukundira turayihereza abantu kugira babandanye bumva yuko hariho umuformatere yoshobora kubafasha kugira bazogeraho hantu 2040 2060 ariko bahereye ubunyene turi murakoze merci